Data mu izina rya Yesu Kristo turagushima kuri Imana nziza, turagushima kuri Imana ihambaye mwami, turagushima kuri uno munsi udasanzwe twongeye kuba imbere yawe mwami. Turaje Mana tugushima ko utugiriye neza gushaka gukora ikino kiganiro mwami, nuwakira amashimwe data nyene icubahiro mwami. Data turakweresa umugwa wacu w'abanaziri mwami, reka Mana udushigikire mwami, reka Mana ubane natwe mwami, imirimo yacu yose Mana uyishigikire nyaguhora ku ngoma, uzoba ukoze Yesu Kristo mwami. Ndasengeye Mana n'abakunzi ba Star TV mwami, reka Mana ubagirire neza aho bari hose mwami, ubagirire neza Mana. Ndasengeye na Star Boy Mana umugirire neza, uzoba ukoze Yesu Kristo, ni mu izina rya Yesu Kristo amen. Amen, amen, amen. Yes, bakunzi ba Star TV 257 wa munezero nyene, we have the best exclusive news. Ni Mr. Home, Mr. Recorder aka Angel de la Capitale. Ndi kumwe n'abanaziri. Abanaziri no munsi twagiye hariya anyu muraza kubimenya byinshi, twaza kubivugana. Mubona bameze fresh, baraberewe. Numva ngo no mu mitima baraberewe, ariko uko biri kose samajambo nibikorwa kugira ibintu bigende fresh. Aha anye ndi kumwe na mujamana bari ko araca imbere ya kamera. Aha anye ibubamfu bw'iwanje ndi kumwe nabigeme babiri, aha iburyo ndi kumwe n'umusore mubona ngaho urabona ko bameze fresh. Reka rero mpere hano kuri no musore kugira bigende fresh, kuko no gutanga ijambo hatangura umupapa. Hama umwigema agasubira mu papa. Umeze neza? Amahoro cyane papa. Twari twakomburanye brother. Nisi nyinshi bro. Kurushengero hariya ni bien. Nisi na amahoro. Abanaziri ni fresh. Biragenda neza. Bose baba mama nyene batamba nyene ba bose n'abakobwa baye ni sawa. Okay. Akazina ucutera turamukiza abakunzi ba Star TV. Akazina ni Tezuera Justin, kandi turaramukije abakunzi ba Star TV bose. Amahoro y'Imana bane namwe turabakunda cyane. Okay. Ni Justin from Abanaziri, niwe turi kumwe nga mu buryo bwanje. Ibibamfu turi kumwe nabigeme babiri beza cyane kandi baberewe. Nibaza yuko no muri mpwemu yera naho neko woba bameze fresh. Mabuje meze neza? Ego nsawa. Urabelewe. Urakoze. Turamukiza abakunzi ba Star TV tudatsevye kugira tuyage byinshi bitandukanye, na cyane cyane ko hari byinshi byatuzanye hano kugira dushike kuri bimwe cyangwa dushike kuri binabiriya. Ndaramukije abakunzi ba Star TV aho muherereye hose. Nitwa Magi, ndi umunaziri. Magi, uri umunaziri. Nuvuga ko twarakoze ikiganiro nkiri muri Isaac TV, ariko no munsi ndabagarukiye kandi kugira tubandanye nyene ibikorwa byabo tubishira imbere. Kuno munsi ko turavugana, genda wandike aho bandika abanaziri kuri YouTube. Ego abanaziri ba Yesu. Abanaziri ba Yesu, atari ba Satani. Ba Yesu ushaka gukizwa canke ushaka yuko heba ivyaha. Umviriza indirimbo za bano bantu kugira nyene zidutyo bavuga gutyorora, gukuramo ubucafu mu bintu gutyorora. Ego. Okay, aha naho ndi kumwe n'undi mu mwigeme, nawe ni novuga ko ari umusista wanje kuko je abigeme bose ndabubaha. Umeze neza mabuja? Ndameze neza. Uri umwigeme canke no bavuze amakosa? Ndi umwigeme n'amasavu. Amazina? Nitwa Dodo. Ndi umunaziri wa Yesu. Uno munsi ko turavugana novuga yuko ni songe baheruka gushira habona hagaragara iri abanaziri ba Yesu, niko novuga genda wandika abanaziri ba Yesu kugira ucura bijya ndirimbo nzoka matuzana abantu baririmba indirimbo zisi, reka tuzane n'abaririmba indirimbo z'Imana kugira na TV yacu hezagirwe ironka ama views menshi. Siko? Ego. Umeze fresh? Ego ni sawa. Kandi we wacerewe. Jesse ndi hypocrite yacerewe mu gani. Uyisaba iki imbabazi Imana hama nanje ukaza mu nyuma. Ego. Umeze neza ariko? Ego ni sawa. Hariya ku rushengero vipi? Urushengero waraje kugubaka? Rusanzwe gubaka. Mutamamagana nze gukora ibikorwa rusange. Karibu. Karibu. Biga no ku mashengero bakora ibikorwa rusange. Ego. karibu kandi birihwa n'Imana. Uko biri kose no musi mwasohoye indirimbo maze kwishira ko brother wa Justin. Indirimbo imeze gute, abantu bayakiriye gute bro? Bon, indirimbo novuga yuko ntituramara igihe kinini dutanguye, mugabo uko abantu bayakiriye ndabona bitanga icizere. Hari abagenda bakora ama video challenge henshi kwisi atandukanye, kandi n'indirimbo ikoze neza. Audio twayikoreye muri Bantu Bro Music niho twayikoreye, amashusho yakoze no bitwa Well Bobo. Twaragerageje, novuga yuko nawe narabonye warashoboye no kudushigikira, Imana iguha umugisha. Narabonye commentaire yawe munsi no kuri kose yaratuvunye, ntago yoroshe, dusa nk'abantu bariko baratangura ubwa mbere. Bon, muri jambo make vyari bimeze neza, turashima. Amato sumira ngo ikigira 10 ngo cyarakoze ibara ngo agafaranga kigira 10 ngo nko mwasohoye mu indirimbo.
oya byagenze gute cyangwa waragiye mu rushengero ati umwe wese azane bibiri murazana bwa buseke urabubona ari ubuseke bakunda kujana mu shengero uzibona bakuzaniye ngo ayibati oya suko byagenze reka ngire example ukazibona barazanye ubuseke wicariye ugasanga uri mushasha ukazibona ngo ayibati ngo ayitafari oya suko byagenze mwaratoranije nyene mwebwe nyene mavuga ati na cyane ko muri benshi cyane ego mama siko byagenze wenda zinubesha kuvuvuka nturabesha niko byagenze manaziri nitwe twabikoze ntabwo byakoze n'igira 10 canke n'amafaranga baba arayo mu bakristo ariko manaziri nubwo ariho twari tugitangura Imana yadushoboje hamwe no kugira neza kw'Imana turabishobora kubikora kandi byagenze neza reka dusenge uze kundamukeza uriya mu pastor haje wanyu ndamukunda sana uko nawe nabikora neza cyane gose bisigura yuko gusora indirimbo nundi dushobora kubona version y'indi ndirimbo by the way turafise n'izindi zanditse n'izindi ziri muri studio vuba cyane nko mu gihe kitashika n'ukwezi turashira hanze izindi nka zibiri ziri ama video n'ama audio visual byose hamwe ego ubwo biri kose novuga yuko reka dusubira inyuma gatoyi hari connection yaragiye iragenda abantu batangura kuvuga ngo Imana iraje none Imana izoza bace bugara connection gusa iconzi umunsi Yesu yaje ibintu bizocangana kuko ujya munsi byaraducanze twese ntitwari tuzi biriko biraba hari n'abagira ubwoba bakambwira ngo je ndaryamye ngo ndagizwe ubwoba ko ari umuhero w'isi wabaye mugabo igihe Yesu azogaruka wavyakiriye gute kwanza jewe entreta sinari nabimenye kuko uwo munsi niriwe nkoresha connection ya YouTube ndi kuri YouTube abantu bakambwira ngo uri kurandika message bigakona navuga ati je ni bon bimeze neza ndabona bimeze neza ariko baguma bensista ndaraba kuri WhatsApp mbona ntibiriko birakunda ndavye no kuyandi ma social medias mbona bariko baratera ama commentaire ko les osanse numva nyene ndagize ubwoba ndavuga ati igihe kimwe bazoba bitwugarira byose tubure byose dusubire mu nko mu buzima bwa kera Yesu ataraza okay reka ndaje kuri Magi wewe nawe byari bimeze gute mushiri waho waranse kuno muvugana yuko hari abantu bahangayitse bafise abakunzi babo na cyane cyane usanga baba diaspora ugasanga ari kure kuko mu Burundi ashobora kumutelefona kuri limitere canke rewo abantu bafise aba diaspora we ntiwahangayitse oya naje navyo namenye ico geniro ntari connect ntwari connect na amigo ari office oya nenda afise maskini amu ariko wari connect urabona yuko rezo ari joro ni connect nka ndabibona ku ma stats bavuga nuko byagenze nje narinzi twaronse commentaire nyinshi cyane bavuga ati umwami Yesu aragarutse we nawe wibagije iki muri ako kanya umaze kubona connection zose baziciye isi yose ari bisanga bon en fait quoi tavyo narinzi naciye ndabisoma cyo ndabitahura mugani usanga bacija muri Bibiliya ngo muri Bibiliya ngo handitse ngo oya ngo niyaza ngo ntawe uzobimenya nubundi nuko nyene niyaza ntawe uzobimenya ariko niyaza nta connection bazokata reka bazogumubazishizeho kugira tugume tuvugana ati Yesu ageze hajya hanje oya cyangwa umuntu wese azomubona mu nzu yiwe ati ba muri salo umva ntawubizi ko bizogenda uyo munsi mabuje gatoyi nawe abana nababagije ikintu cyatumye muri bimwe bakora batarakizwa barabimbwiye sintwa bigarukako ikintu cyatumye wumva wowe wokizwa canke wavutse uri mu gakiza canke wagiye gukizwa umaze gukura oya je ntabwo navukiye mu gakiza ariko nakijije nkiri umwana mutoya ariko ntabwo navukiye mu gakiza ariko urashobora kuba mu ishengero udakijijwe kubera abavyeyi bagutwaye mu ishengero kanaka mugo ukayibamo kandi udakijijwe ariko nanje ikintu cantumye no kizwa nuko hari byinshi nabonye ku bantu bakijijwe ego nko ku ngeso zitandukanye z'abantu bakijijwe n'abadakijijwe kandi nkabona yuko bajyanira umumaro mwiza mu buzima cyo canumye nanje numva nohindura ubuzima nkakizwa nkihana nkava mu byaha narimo ariko bisigura ko wari ukuze utavukiye muri ako kakiza ego ivyo hora ukora novuga yuko gushika kuri no musi uvuga ati kuba narakijijwe ni vyiza hari ivyo nakora vyari bibi cyane gusumba kuba narabikoze Imana ishimwe nibikini batari ba na cyane cyane yuko Imana avuga ati twature ivyatubaye ko ndetse nibitubako kugira ibandanye kutugira imbabazi oya ibyo nakora ni byinshi example nka jewe mu buzima bwanje novuga ati ntarakizwa nari umuntu w'umugararije
mugabo maze kumenya Yesu nkamenya ibyagezwe by'ico Yesu atugera narahindukiye ndabivamo n'ibindi byinshi n'ibyaha byinshi nakoze narakizwa ariko maze gutahura Yesu ndabivamo bure ndashima Yesu na cyane ko Magi nawe yatubwiye ngo ahora muri boîte bega niwe uraranye mu kabari cyangwa bijya mugenzi wawe ega ni vyiza none umuntu akubwiye yuko wamye ukora ivyaha kera ariko ubu wahindutse numva ko ari bien ego hako tangura umeze neza bakakubwira ati ngo kera wari umeze fresh ngo buri umunyavyaha ufu muhinduka ufu mutangura ndaye mbwa ugahereza neza okay abakuzi ba Star TV badukurikirana ni benshi kandi bakunda Imana kandi baba bifuza ibiganiro nk'ibi yuko bishobora guca kuri Star TV 257 nakaye kajambo canke nk'akantu novuga ko message yo kubashikiriza kugira abana bavuga ati nimba tuko turakurikirana abanaziri turabona ko bifise akamaro turabona yuko ejo ashobora kuduhindura canke tugashika kuri ibi nabiri bon mu banaziri ba Yesu Imana araduhaye ubutumwa tugenda turatanga kuba bamwisi bose cyane ubutumwa bwo guhumurizwa mu mitima kubaremerewe kubarushe kubababaye ubwo butuma Imana arabuduhaye niyo mpamvu ma message menshi yiwacu y'ubutumwa niyo guhumuriza abantu ko mwijuru dufise Imana uko biri kose naho ubuzima bworemera naho ibintu byocurama bigacuruka kwiherezo Imana igirira neza umuntu hama ikindi kubakunze ba Star TV bose ndabashimiye cyane bakuntu bagenda bayi supportinga ndabona ko ibandanye iduga vraiment noba encourage kubandanya cyane nanje ndumufana wawe cyane gose ndakurikirana ibiganiro byanyu kandi mubandanye muduga cyane ubwiza bw'Imana Imana iguhezagire nawe mubandanye gutera imbere nuvuga ari ikiganiro nigeze koresha umuntu hita kari mu apotre Arben avuga yuko azura abantu sinzi ivyo bintu kijya gihe yavuze yuko byari kuzura abantu kijya gihe menga byari biki ko sida ikira mugabo we twarakoze ikindi kiganiro avuga ati je ndategeka nkazura abantu ati zuka n'umuntu yapfuye nkamuzura ariko amatosumira mu nyuma baramufashe numva yuko bafunzwe ariko ntavyo nzi kuri kijya nacyo cyakira gute ayo makuru ikiganiro ariko warakiravye narakiravye amaze kuvuga yuko ategeka azura abantu avuze ati zuka arazura nkarazara ico kiganiro narakiravye kandi rega Imana yakugiriye ubuntu ukaronka iyo autorité yo gutegeka nta kidashoboka none urabona ko ari ivyo vya vrai wagiye akavuga ati zuka kujya bazura arazara kubera ayo ma video ntayo turabona yaho nibivuga nta vyemeza dufise nivyo twabonye avuga mugabo iyo ari umuntu akora ibintu biri yere afata video ati nabigize aho nyene aho ni bon mugabo nta aho turi muri ntuze entre parenthèses birashoboka cyane nibishoboka kuko nta cerekana ko yabikoze gihari je ni bantu nari navuze ati nyokuri wanje yarapfuye je ndo mutwara agende kumunzurira wewe wabifashe gutega Mike ico kiganiro naco urabona yavuze ati je ndategeka wewe wumva uri umufana wa Star TV ndawumviriza umufana wa Star TV yabibonye urashaka gusanga ico datacu nabonye bwa ibindi ndabikurikirana okay uko biri kose nawe wumvise umuntu azavuga ngo arategeka uwo muntu mu Burundi amaze kumubona azategeka ngo zuka wewe warapfuye vyuka ushaka gusanga afise ubwo bubasha bagaca bamufunga aja kumva ati yapfuye ati yabo mu Burundi ntawo turabona baja mumva ariko umuntu ashobora kuremba akagera muri leta yo gushora gupfa akamusengera gakira ariko mu Burundi ntibaraba ariko kubwo kwizera ndibaza bizoso nanje bwo kwizera naje no sengera umuntu agira apfe agwaye aremvye agakira none Imana nicica muri jewe ikuba amajambo navuze bisaba kwizera bon bisaba kwizera niko mugabo burya twese turasenga mugabo ni ingabire y'umuntu niko twese nkuko twese turirimba mugabo tudafisa amajwi ameze ico kimwe je nashobora kuririmba nkaririmba ivy'iwanje ariko hakazunda azaririmba ansomvye rero no mu bintu vy'Imana hari ushobora gukoresha ubushobozi bw'Imana hakaza nundi nawe aza musomvya gukoresha bwa bushobozi bw'Imana ça dépend kwegera Imana Mabu Jama Dinet ça va meze bien waje wisize ku muntu abantu b'Imana ntitwisiga tuno tuntu sometimes bavuga yuko tuvari ifo ko umuntu asa neza kica umuzimu tutuboro to ku muntu turatuma abantu nyene oya n'Imana irakunda isuku tutuma dusa neza misanze Imana ntikunda hano hari ubucafu wovuga ati jere ndisiga bien hamwe yego kugira ntegerezo gusa neza
suko none okay uko biri kose novuga ko twayaze vyinshi na cyane cyane tuje kubashigikira indirimbo baheruka gushirako ni abanaziri ba Yesu cugira sabone kugira bigende fresh tubananye kubashigikira nimba ufise n'agahombi terera kuko nikigira 10 turagitanga abantu bikijijwe ariko udakijijwe nta kigira 10 utanga tubatereye kugira bashobore gusora indi ndirimbo siko Mike agahogura gafise ariko muge mwaso indirimbo turagira ko n'agapera gato kugira tubumvishe yuko siko nidusozere tutagize ikintu bitagapera ntutinya ariko ndakumvise ndabivuga kuri turafise indirimbo iyo ariyo yose basi siko hari indirimbo nakuye Karuvali iyo ndirimbo yuzuye umutima wanje ivyo mwami Yesu yankoreye nukuri jewe sinzovyibagira hari indirimbo nakuye Karuvali iyo ndirimbo yuzuye umutima wanje ivyo mwami Yesu yankoreye nukuri jewe sinzovyibagira hari indirimbo nakuye Karuvali harukunisha nakuye Karuvali nayo nzi nkubi yabandayizi nari kubafasha uko biri kose reni mukizwa kugira tuje mu ijuru Imana ni yaca connection kugira tuze tubandanye dusenga amatwigendere mu ijuru uko biri kose rero tubashigikire mu kurangiza mu gusozera ndaguha kamikro kugira dusengera abakunzi ba Star TV na cyane cyane badukurikirana ndetse n'igihugu cyose na Star Boy mu musengere kuko ibikorwa akora kugira bikora ari kumwe n'Imana kugira bigende neza siko none Mike dushira Imana imbere dusengere Data na Yesu Kristo turagushima kuri Imana nziza turagushima kuri Imana ihambaye mwami turagushima kuri no munsi dasanzwe twongeye kuba imbere yawe mwami turajema tugushima ko tugiriye neza gushaka gukora ikintu kiganiro mwami nuwakira amashimwe data nyene cubahiro mwami data turakweresa umugwacu abanaziri mwami reka manu dushigikire mwami reka manu bane natwe mwami imirimo yacu yose manu yishigikire nyaguhora ku ngoma uzobukoze Yesu Kristo mwami dasenge Mana n'abakunzi ba Star TV mwami reka manu bagirire neza aho bari hose mwami bagirire neza Mana dasenge na Star Boy manu mugirire neza uzobukoze Yesu Kristo ni mwizina rya Yesu Kristo amen amen byafashe inzira uko biri kose abakunzi ba Star TV tubashigikira abanaziri tanga igihombe kugira basore y'indirimbo bimeze fresh n'aka video kameze bien tubananye guhezagirwa niba ugara connection byo mwivugisha ngo Imana iraje niba ugara connection uzovuga atahubwira iraje rero ngende mu ijuru nitahira ari kwa mama na papa kwa data rero ukaba umunyavyaha connection bayiciye uzocurara muri boîte ari muri arena hama uzoca wimenya uzoca ugenda hariya mu hariya hari umuriro mwinshi uko biri kose reka rero dusozere turahera kuri no brother message y'agasuni karugi bwira duce dusa n'abasoza tuje mu bindi nimba tuja muri Ruwanje sinzi utange na invitation ati ngo ku rucengero naha Ruwanje ubu munsi unuwe tuje guhezagirwa hama connection bayica twigendere mu icuru bon abanaziri ba Yesu ntago turi ministère yikorano kwayo canke ko hari korani kwayo dukorera mu ishengero rya repentance pasteur wawe yitwa Nduwimana Joseph ni haruguru ya Église Pentecôte gato igitangura Avenue de l'Amour à côté droite juste munsi ya setemu muri repentance niho dukorera ibikorwa vy'Imana vyose kandi Star Boy waraduhevye uzogaruke gusenga ko ni mukiye hafi yanyu ubonye bizokora cyane Imana igoha umugisha uyu ni watambwira bon turabashimiye cyane nukuri turakeneye ko mudushigikira turafise channel kuri YouTube yitwa Abanaziri ba Yesu urashobora kugenda ugagira subscribe no kuri Facebook ugadufollowinga very soon no ku yandi ma platforms atandukanye tuzogenda gerako nukuri Imana ibaha umugisha hama abakunzi ba Star TV Star Boy abanaziri ba Yesu mushishikare gushigikira Star Boy nukuri kose mugende kuri Star TV mugire subscribe like and comment and musharing kugira ngo dushishikare kuryoherwa n'ibiganiro by'iwacu mu Burundi Imana iguheza amen mawuje nawe dusoze Lego ndashimye cyane abakunzi ba Star TV turagushimiye na Star Boy kuduha umwanya wawe namwe Imana ibazagire yego mawuje nawe dusoze yego
Ego. so ubundi munsi zokora ikiganiro ntuzobure kuko urabona abambere bancitse nawe sinze ndakubura ntabwo uzombura nzoba ndahari tugushimire Starboy ku mwanya mwiza twagiranye turashimira Imana twongera tugushimira nawe turashimiye abakunzi ba Star TV kuno babanye natwe muri bino bihe ego Imana ibahezagiye. Okay, genda rero gukora sabone kuri abanaziri ba Yesu kugira tubananye kubona ibikorwa vy'Imana. Ibiganiro vy'Iwanjye uzobibona misi yose dorenji a dimanche ariko nshobora gushaka ibiganiro 3 na 5 ku munsi. Bisigura yuko ushobora kuruha kwera ibiganiro vy'Iwanjye. Mugabo nibazi kutora kwera ibiganiro gusa. Ariko bazoshira ku indirimbo mugasanga igiye ko mu ndwi zibiri canke mu kwezi tubashigikire indirimbo tunayiteresharije bikunda. Turayishira ari muri sabufu ari turi mu gisanda. Tugume twemeza hamwe tubona imiyaga y'Imana riri kwidutemberamo nyene murabizi uko biri kose reko rasabone ku banaziri ba Yesu ntubibagire kuri Star TV 257 ni Mr. Rikoda twari kumwe n'aba bantu banje abandi muranda batera amacenshi abandi bakora mu biganza Imana igwezagiye pastor agwezagiye ati hezagirwa imigisha ibe myinshi cyane umugisha w'Imana wane nawe umugisha w'Imana wane nawe bavuga ati Imana irategeka